biragoye yuko umuryango selection couple ucisha mwijisho siko kubera n'ibintu uza gusanga neza yuko bro twe tuza kuvuga abantu bari mu kazi pe batubabarire kuri Fanny LAVINE wa postinga kabiri ni miss itani kurikirana bro ahubwo bukarenga kabiri kuri kwa Fanny ikintu kibabaje izi urashobora gutegura sinema hasigara nk'ama episode nk'abiri kubera wa mwana yashimwe no mu diaspora kanaka akamutamwa inoti yego bikarangirana za sinema tazije mu za episode zikurikira ati BMT irazi gutegura ibintu vyayo neza ariko kandi ivyo bintu vyamari bike rero ntituzi impamvu biba bike nibaza ko ari uburyo ariko kubera ko ico nico kintu ko navuga neza yuko Chanceline tumube hafi bro tumube hafi kuko abwo ari n'undi mukobwa mpora mbona cyane akunda micro kandi vyamufashije cyane kugira ahantu n'abana bashasha izi baramaze gutegwa nayo madaimoni bro n'abana bashasha bari ku kivi baramaze gutegwa nayo madaimoni Yeah, ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Bro, amakuru ya? Yo mzee ndashima Imana pe. Meze neza? Ibana alhamdulillah ndashima Yesu Kristo. Ariko nawe nozere kumeze neza bro. Je nagwaye man, urazi ko nagwaye. Oya reka, mu izina rya Yesu. Buryo ushitse ngaha mpejeje gufata meeting ngaha. Ya kweli? Era. Ariko Imana irakubona bro. Ariko Imana irakubona mava ndayifata. Ariko Imana irakubona man. Mugangeze mu kazi cankira. Suko, ariko abakunzi ba Anashare umudufasha amasengesho kuko turiyo kubera mwebwe ndazi neza yuko mudukurikirana hagiye tsanzwanye. Namijoro ho narimerewe nabishana. Ariko Imana irakubona. Urane sasa? Ego. Biri gute rero? Ibana je ndashima Imana man. Weekend yagenze gute? Ibana yagenze bien. Chan, kwa dufise na concert le 8 max. Katwagiye kuryohera abamama batwibarutse. Ariko byose byaragenze neza cyane. Twari kubona timu Amadesa. Na Buja Band ivuza neza cyane bro mu misiri imbere tuzoba bahaga kuru keza ino band irayoboye mu gihugu cyacu Burundi ariko byose ni gushima tunashimira cyane n'abantu bakunzi bacu kora dukurikirana kuko n'abantu bo mutima cyane ya reka tongere tukeze abamama ego nokwezi kwabo ego ari abamama badukurikirana batari bake ego aba ego kwe cyane bagiraho baba bubahwe cyane gose sasa uno musi turaza gukorera muri filme ego aho tuza kuca kwa Fanny LAVINE ndetse n'umushinga nahe wiwe ego Kezimana no haske ego tufise ibintu byinshi byo kubavuga ko ariko uno musi kintu nyamukuru tuza kubavuga ko Fanny LAVINE aheruka kuronka agashimwe ego ka best wise woman ibintu nk'ivyo yeah hambavu yaho ni solution couple yo imaze imyaka 2 neza yubatse ugwabo ego muri iyi weekend iheze nyene ego niho bahimbaza imyaka 2 urumva n'ibintu bikomeye cyane inyuma yo gutegwa amajambo n'abantu benshi bagiye batandukanye ati mbega bizokunda bizocamwo ati arongoye umufaso nafise abana batatu ya cyane nagatwi bizogenda gute tumuhaye imisi mikeya mu gihe kinini babateze imisi ariko mve neza yuko imyaka 2 igiye gukwira bro ego babana barumva neza yuko ari ibintu byishimwe igikuru ni kuba dushimira Imana kuko Anashare mu gutangura tutwara bivuze turishimira cyane iterambere ry'uwundi muntu kuko n'amahitamwo Imana ibigiyemwo ni ibintu tuba dukwiye cyane kubaha nico gituma izi kuri Anashare twama twirinda cyane kuja muri vie prive kugira tuvuge umuntu kanaka yuko yoba yarakoze ikintu kibi ariko twebwe tugo turamurengera kubw'amahitamwo yiwe ariko urabona neza ko solution couple imyaka 2 kwiye bro si ibintu byabo kuko baciye muri challenge nyinshi kuko iyo badafise umutima ukomeye bajye abantu babiri babara ariko Imana yarahabaye yarahabaye hambavu yaho agashimwe kamwe muri bwinshi aheruka kuronka ka best wise woman ibintu nuko nyene ego wabyakiriye gute bro mu gihe hari abandi bavuga ko Fanny LAVINE ya atakihari mu bantu hari ibintu sometimes tuba dukwiye kuza turavugisha ukuri kuko tuba turi ngaha kubera iterambere ry'igihugu iterambere ry'abana b'igihugu nama nabivuze siko nama nabivuze ariko abariko baradukurikirana ntibavyibaze kumengo hoba harimo inzigo canke hoba harimo akano ka mwana wa mama
kuko twebwe dufasha impano zigisanzwe nta kamwana w'amama twiga dushiramo turifuza yuko umuntu wese yotera imbere yego namana bivuze neza yuko uno muryango bro uno muryango solution couple canke wa trufa uri mu Imana siko uri mu Imana kuko ni ibintu bigenda bigaragara cyane ugiye kuraba imyaka amaze cyane muri kari yo gukina amareresi w'Imana Fagzin ni ibintu vya mbere bitangaje pe kuko uribuka yuko hari gihe cigeze kuba no kuri anashia tuvuga yuko Fanny LAVINE yoba yazimye atakiboneka cyane muri sinema yego siko ariko twarasaga hari imbere yuko asohora filme yiwe data yego yakuyemwo data cazana mwamikazi ego ariko mumvo yuko twigeze kuvuga ivyo bintu ariko mu nyuma barava mu gacerere yuko bari kubarubaka amabanga bari bakiri bashasha mu by'urugo mu by'urugo ariko byagiye kugaragara inyuma yaho twagiye kubona kumengo za mbaraga za kera yari afise zasubiye ahazero asubira kwiyubura siko gushika ino saha biragoye yuko umuryango solution couple ucisha mu ijisho siko kubera n'ibintu uza gusanga neza yuko bro twe tuza kuvuga abantu bari mu kazi pe batubabarire siko tuvuga abantu bari mu kazi kuko iyo utari mu kazi je sinumva neza yuko no hava kuri anashira ngo nakuvuge ivyo ni ibintu vya mbere bigoye cyane koko siko ariko bumve neza yuko dutangure tubakiyeza cyane umuryango wa solution couple ubona neza yuko byari byishimo muri ya award bahawe agashimwe bahawe miliyoni zigera ku 5 bahawe miliyoni zigera ku 5 urumva iyo ni support kandi iyo impembo umukozi aberewe ni impembo bro siko nama nabivuze bano bantu ba solution couple n'abantu ba mbere bafise content zikaze cyane siko kuruta abandi ba cineaste bagiye batsanzwe ni n'aba content creators dufise twama twabivuze bonyene muri cinema siko nagiye gutangazwa nuko yuko uza kubona kumengo hari abandi bantu bo basangiye akazi bakeneye kuja muri competition nivyo kandi competition ni nziza ariko kizira competition kuvyagereza umutima competition y'ugwango kidukeneye competition y'iterambere competition yo kuvuga ati nakarasohoye igikorwa bro naragiye intangara cyane ngiye gutangara uno muryango wabo bambabarire cyane abari ko badukurikirana hano hantu ndakeneye yuko tuhatebera urazi yuko mu minsi igize indwi atamusi numwe habura kigikorwa kuri solution couple posting inshuro zitatu kuri Fanny LAVINE postinga kabiri ni minsi 5 kurikirana bro guhera ku karenga kabiri kuri kwa Fanny guhera ku wa mbere ko hari n'indi filme basohoye yitwa Amaso yanje urabyumva izi kiracako guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu ari abantu baguma muri circulation urumva bino bintu byo kumbuga baramaze kubifata nk'akazi kandi akazi kabagaburira akazi kababeshejeho neza urazi ko bavuga ati tudakoze ntituzoronka ingene turiha minervare y'umwana ntuzomenya ingene turiha inzu ratio gira kiniki dukeneye igitoro ahantu nagiye kubona yuko izi bitandukanye na bano bana canke bano bantu ruvuga yuko ari batoyi ba Fanny LAVINE uza gusanga neza yuko benshi ni barabifata nka business siko benshi ni barabifata nka kazi bro siko kuko bano bantu reka tubishira en general mu bakobwa siko kubera turi mu kwezi kwabo batubabarire cyane kenshi uza gusanga yuko umukobwa amaze kuboneka muri sinema ya mbere ironse views ibihumbi jana aronse mu diaspora aba diaspora batubabarire bro siko hariho aba diaspora babi nabeza hari aba diaspora babi batuma umwana impano yiwe itakara izima kubera iki yamuhendesheje ibintu kanaka amubariye yuko nzara kurihira $100 kira ku kwezi nzo gupangira inzu siko kwiri wa mwana abona neza yuko ari karonka amahera ataruhira kumva yuko aronka amahera ataruhira aca yirirwa jyana ya mahera yahora aronka naho bari make ya muri tournage umuntu yamwiyumviye ko abona kumengo yabaye make ntashobora kuja muri tournage ngo aronke ya 50,000 kandi arindiye $100 ku kwezi ayiko bitandukanye na Fanny LAVINE yaramaze kubona neza yuko afise abana bagera kuri bangahe ubu bose ni 5 bro siko
arazi neza yuko ati jewe napambanye kuri cinema kuri YouTube narondeye promotion narondeye amadeal kana kajanye n'akazi kiwanje narondeye ama contracts ngene ndasaba ahantu kugira dusinye amasezerano abana banje bazobaho gute nzobarihira minervare gute bitandukanye n'abantu bana babakobwa benshi bari muri cinema izi hari abakobwa benshi tubona cyane nivyo turi mu kwezi kwabo reka tubavuge batubabarire cyane no kudondorera nk'abakobwa bashika kuri 3 siko 3 twagiye tubona muri cinema kandi bari bafise impano siko ariko gushika ino saha uwo mubaza ati mbega bimeze gute vy'isinema yo kubura nivyo yishura urazi ukungene Kanyana yari umukinyi mwiza izi Kanyana ko kwa Mr Sami yarazanye na YouTube yiwe YouTube yiwe yitwa Jaja Kanyana YouTube yiwe rasohoye ama episode angahe ariko gushika ino saha bimeze gute bro none bahura n'ingorane nyabake kugira ngo bacike intege canke ntibabandanye nene nkuko vyategera hari gihe badacika intege ahubwo baba barose ugasanga nta target bari bafise yo gushika kure bro siko kuko urashobora kuza muri cinema udafise target yo gushika kure ufise target yuko nakani yagushima uducubiheba ndibuka hari kigenda tugeze gukorana na Sami aravuga ati ufite target yo kuronka umusheri wo mu diaspora Sami yaravuze ati umuronse jewe ndafise abana nazanye muri cinema gushika ino saha baronse aba diaspora kanaka babarihira amazu babagurira imiduga baca baranta ugasanga ikintu kibabaje izi urashobora gutegura cinema hasigara nk'ama episode nk'abiri kubera wa mwana yashimwe no mu diaspora kanaka akamutamwa inoti bikarangirana za cinema tazije mu za episode zikurikira n'abakobwa benshi je mura numva inaye nyinshi zigesanzwanye bro siko bano basiniaste benshi barondera abantu kugira babakinishe babitse byinshi ku mitima yabo je hari abantu bamwe duhora tuyaga nkumva akababaro kamwe nkavuga ati vya bintu nuko bimeze bro nkatangazwa no kungene wowe uraje muri cinema siko nimba ta mugambi ufise wo gutera imbere rekera abafise vision ku iki cinema izobatunga siko nivyo gukora kandi ka business ku ruhande ni vyiza pe siko ariko mbega yuko uronse ubwo buryo wamyuririra yuko uzokina cinema ni waronka ubwo buryo ubu rikura bukora uno musi Fanny LAVINE yabaronkera agashimwe imisaye mukayijya siko anko we yabifashe nk'akazi ariko niwe wabifashe nk'akazi waranose mu diaspora waranose umuntu akurira $100 ku kwezi yakuguriye n'imodoka akazucura kaheba zatonda zo kuvuga ati mufata urugendo kuduga Igitega usigaye ubona kumengo na mahera makiya cyane kubera iki target yawe ntiyari yo gutera imbere muri cinema target yawe yari nyene yabiryo waronse ucuheba kazi ari abasiniaste benshi mani je nibaza neza yuko bazi bararekera abantu bari muri business kuko bino bintu birica cyane carrière z'abagiye batandukanye no musi urashobora kubona ushininze ariko vision yiwo batari yo gutera imbere cyane muri cinema kweri siko aho nera muto noraza agacerere yibereyemo Beni ornera gusa ni benshi hariho aba BMT ba Kado ahubwo batubabariye cyane nka BMT hafi BMT yose ariko BMT reka dutangure tuyikeze cyane yaranonse ari contract na assurance big bumve neza yuko bari mu kazi kandi tunabashimira cyane yego ariko ndemeze neza yuko BMT niyo timu ya mbere mu gice cy'u Burundi izi gutegura ibintu byayo byiza cyane ku murongo nivyo nagomba mvuga ati BMT irazi gutegura ibintu byayo neza ariko kandi ivyo bintu vyamari bike rero ntituzi impamvu biba bike nibaza ko ari uburyo ariko kubera ko izi umufana haciye nk'ukwezi kose atakubona mu maso yiwawe bro umufana aribagira cyane umufana kunda wa muntu atamunyoteza nico gituma neza yuko izi YouTube za Fanny LAVINE zamana movement siko gushika no saha benshi barakunda kwibaza ati mbega mimwe yuko akiva mu Rwanda ashitse mu Burundi bubimeze gute niwabonye ko yagiye mu gaciro kadasanzwe siko yagiye mu gaciro kadasanzwe nivyo izi wowe urashobora kuba ugiye mu gaciro kadasanzwe ariko utegura content y'ikintu ciwawe naho yo bari base ariko gusa ugaruke muri circulation uvugwe siko uvugwe cyane kaduhave ari kuva avuye mu Rwanda nta nibiganira arakora mi yabikorize hake
yarabikoze ariko apana henshi cyane yagiye hakora hake cyane gusa yaragiye abikora ariko nivyo biganiro namwe vyigeze binamushikana kuko na mimi arafise cakino mbabarire cyane aracafise cakino ko ashobora gutanga interview kwa naka ariko ntayitangiye ku wundi bro siko kandi nanzigirimwo ibi ni ibintu byo dufasha mu iterambere kuko dushaka iterambere easy dushaka iterambere dushaka yuko sinema yacu izoshika kure ego siko kubera urashobora kuba uri mu gacerere ariko ukaruta abantu benshi bari ku kivi ibyo turavyemeranye kubera vya bintu vyo uzi gutegura urateguye content kanaka uragaragaye kuri channel kanaka uravuye muri circulation abantu bose bakora kubona natagikorwa ufise natagikorwa ufise bano bantu bacu batubabarire cyane gose kuko ndiko ndabona kumengo izi uno mwana Chanceline abafana bamube hafi Chanceline ari mu kazi burya mvuze ati abafana bamube hafi kubera ko urashobora kugurura business shop yiwawe kubera wa muhamagaro wiwawe ufise ni lazima yuko ubandanya kariya yawe iyo business ukemera ukashiramo umukozi Chanceline twabonye yari yuguruye agashop muri ville kandi ndazi impuzi z'abana ubu hari umukozi ariko Chanceline yirwa muri tournage mu ntara hagati ico nico kintu ndiko navuga neza yuko Chanceline tumube hafi bro tumube hafi kuko naragiye mbona neza yuko ni wa muntu atinya gutakara cyane muri carrière yuko birazi yuko ari byo byamuhaye siko Kanyana yaruguruye business yo kudandaza abantu amavuta canke ibinini byogira kiniki siko ariko kubera ko yaratakaye cyane n'iyi business aribagira carrière yiwe yamufashije kugira ronke niyo business siko hashira umukozi siko Alvela collection niriho ariko Alvela je twarayaze rambarira ati muri kino gihe nta biganiro ndiko ndatanga ariko byarandyoheye cyane kuko nagiye nsanga yuko Alvela collection iri mu Kamenge ifise umukozi ayidandazamo wewe ariko aribaza cyane muri ibintu by'umuziki gospel music ariko arategurira abakonzi biwe byarangiye cyane kuko ni bimwe uza gusanga neza yuko je umuntu no musupportinga easy kuko urumva neza yuko business shop yarayironse akuye muri carrière yiwe ariko yaremera hashira umukozi agera kurondera yadasahiriza ya shop yiwe eheko siko bitandukanye n'aba bantu ushobora neza yuko aronse ikibanza siko aronse ikibanza kandi ico kintu uvuze giteye kinyereka yuko abartiste b'abarundi burya batanguye guca ubwenge cyane bari investisa mu tundi tuntu ivyo vyiza tandukanye nivyo barimo ugasanga abanyamuziki buguruye utuntu ngaha abakinyi ba filme buguruye kandi kantu ngaha kazokwinjiza amahera igihe bobo bariko barabandanya umuziki basi ntarari inzara yitwa umuririmbyi ntarari inzara yitwa umusineaste ego hamwe usanga avuga ati nabuze na 10 yo gufungura abavuga ati ndafise ahantu haguma hinjiza amafaranga ku buryo niyo ntoba ndiko ndakora ibiteramo ku buryo niyo ntoba ndiko ndatumwa ko ngo nkine mu masinema kanaka nshobora kuronka amahera hajya ivyo ni ibintu vyiza aba Mr Sami ivyo ni ibintu vyiza bro kuri business uvuga ati jewe nuko yuko ariko kibabaje yuko uronsi ya business uce wibagira amahera aho wayakuye kugira ya business ihagarare ego siko niho beshiza gusanga neza yuko araronse business kanaka ashiyibaza hariye je mba mbona neza yuko uba waraje kugwiza imirongo itari kenewe cyane muri sinema kuko waronse business wakuye muri ya mano yiwawe ariko kubera iyo business shikuruta inguvu ho gushirayo umukozi ya mano yiwawe niyo nyene uciwe wemera gutakara iyo business yawe irashobora guhomba jo ariko impano bro nishobora kuzima zoyipfana kweri urumva hano bitandukaniye impano yiwawe nishobora kuzima nishobora gutakara bro siko ariko iyo business wuguru irashobora gutakara ubu nyene ukavyuka mu gitondo umutayi wawe ugahomba mani
ugasigara uricuza ati mbega byagenze gute kubera iki warataye ya mpano yiwawe wirukiye muri business kanaka iyo business yawe irahombye ijya mpano yiwawe rero ntibakikurondera ntibakiguhamagara nta na kimwe ariko batubabarire cyane twari tugomba kugereranya cyane dukeza cyane umuryango wa Solution Couple tunabaza ati mbega bimeze gute kuko nagiye mbona yuko umuntu witwa Izo Chris ari mu gacerere Kadohaveri ari mu gacerere ni benshi bro ni benshi man ni benshi bari mu gacerere buriya ni benshi cyane barakwiye kuvyuka nabo hama ikindi twobahimiriza nibige kuba aba content creators nka Solution Couple kwera gushikino saha nivyo Mr Sami n'umukinyi mwiza siko yego kwera je ndibuka Mr Sami hari igihe cigeze kuba ducreate content urayibuka content tugeze gukora kuri FTV man content yavugishije abantu benshi cyane Sami ziya content zo za mbere ziba zikenewe kugira no mu gihe utari kurasohora isinema ugaruka muri circulation siko ugaruke kuvugwa canke niyo usohoye sinema niyo uri kurasohora isinema ijya sinema yawe igende kurabwa siko yego okay bitandukanye yuko nimba mubona neza yuko muba mutinya kuvugwa izi mbuga sizi wanyu watanguye uvuga ngo ba FANNY urabona ba FANNY LAVINE na Solution Couple yose truwafa muri rusange urabona uko abapostinga kenshi niko baguma mu maso y'abantu rero kujya baguma mu maso y'abantu nico gituma baguma hejuru ahubwo abandi bantu bari barafata iyo nzira iyi nzira yabo izokunda ariko bikeneye neza yuko inzira yabo bayimenyera nka Solution Couple ni inzira ya Major Family Major TV iyi nzira yabo bazoyimenyera kuko abafana navyo bari babamenyereye ko siko ariko ni pole bazoroka bayimenyereye ni bukebuke bumve neza yuko nta gwanko rurimwo ni kugira dushikane industry mu gisata ca cinema kugira givibinge gishike kure naragiye mbona neza yuko hari n'amaraso mashasha ariko araza cyane muri cinema bano bantu rero bamaze igihe cyane muri cinema bumve neza yuko nimuze mugira amajaluzi yuko kumenga hari amaraso mashasha yaje abacako kuko ni ibintu ubona neza yuko bitangaje ni ibintu ubona neza yuko bisaba yuko bano bantu nyene bicara bakiga siko bicara bakiga kavuga ati twebwe no mu gihe tutariko turasohora no kubarira abantu benshi izi muri kino gihe batariko barasohora ariko ibintu byabo byaciye bimera nko kumengo babihevye siko Mireille umengo yabihevye kandi atigeze abiheba kubera ikisumo content creator wapi Sabasi yaragiye mu mahanga ariko arasohora ariko abantu benshi niba ariko barabibona yuko ariko barabibona abyumvahize ico ni ikintu cerekana neza yuko uri mu content creator ikintu ciwawe kiguma mu maso y'abantu yego kiguma muri circulation abantu ntibigera bakunyotegwa abantu bamwe bakubona ati bwa munini cinema gushika ino saha yizi hari n'abantu benshi batazi yuko Sabasi ari mu kazi kandi ariko arasohora film kandi ariko arasohora cinema ntavyo bazi ni benshi bro ni benshi basineaste benshi bagiye mu gacerere ego siko ahubwo ari n'undi mukobwa mpora mbona cyane akunda micro kandi byamufashije cyane kugira ahantu muco inari gel arakunda cyane kugaragara mu biganiro adatoye yuko ngo ni TV online kanaka siko nari navuze uyu mwana Chanceline ni umwana mwiza ariko arakina neza ariko aradoga ariko erere ya mbere afise abantu bamwegereye bashake babimubarire bamubariye yuko yohindura chance uri kurakina mu cinema nziza Fer Rouge uri kurakina mu cinema nziza ya Remy Nice uri kurakina mu cinema nziza gisanzwe ariko ni utagaragara ku ma media ico kintu kizogorana cyane yuko uguma mu maso y'abafana ni utagaragara mu biganiro chance isinema zawe uzozikina ubone neza yuko wakubise ariko hari akandi kantu kazoba kabuze kugira ushike neza tuko tuvuga abakinyi benshi
benshi kandi bazi no gukina. Hari undi mukinyi ubona neza yuko ari karasohora ariko benshi batako barabona cyane Remy Nice uratse kari mu kazi easy ariko kubera iki si mu content creator bazi ngo Remy nta nibiganira akora bazi ngo gukina ahora akora ibiganiro kweri akora ibiganiro biki ariko ari mu bantu ba mbere gake ari mu bantu ba mbere atigeraga ya media bro yego bitandukanye n'aba bana ba Chanceline je ndamaze kuronka inahi z'abantu benshi bro ushobora kumutelefona akakubarira ati ndi mu kazi karatana kazi arimo siko nshigitwa ariko nakubara neza yuko mwebwe murashobora kuba musohora amasinema ariko mbega muko mukora gute kugira mugume mu maso y'abantu tuma twakivuze nagwanko na rumwe rurimwo nshigituma niko nakubara yuko gushika ino saha je bamaye na award no ya solution couple kuko nibo ba content creator nabandi ba content muri cinema kuko bose baraho bamimi n'abakinyi beza ariko saba content creator basa n'abakinyi beza kuko ari vera usingi muharura mu basineaste no mu musicien no muririmbyi bro siko ni bintu ubona neza yuko biteye isoni cyane pe biteye isoni kandi cyane ejo ni mwabona neza yuko aguma batwara ubushimwe ujya mu fashion nimuze mu ry'umuhari kuko ni bintu ubona neza yuko arabimerita bitandukanye yuko namwebwe bamwe ubona neza yuko hariyo n'abana benshi kandi beza ariko barakina ariko bama none utari mu content creators ni gute n'uruciho umugongo medi wowe usanzwe utari mu content creator ntuzi wofu muvuga ati reka nitabe media cyane kuko ntazi gukreate content kubera ntazi gukreate content reka ndabafatire ku ma media ego ikintu kibabaje ni gute wewe ushobora kuba uri umusineaste mwiza utari mu content creator ariko ukacaho umugongo media ahubwo nagira yuko we mu gihe utazi no gukreate content uri umusineaste mwiza ibiganiro ama media basubwira ugaruke muri sikirazo nanzigirimwo bino ni ibintu yuko kugira dukize industry n'abana bashasha izi baramaze gutegwa nayo madaimoni bro n'abana bashasha bari kukivi baramaze gutegwa nayo madaimoni new generation baramaze gufatwa n'ivyo bintu no musura musaba akakwima kiganiro no musara gusaba iki niki siko bivanye n'agahiti gato bironse n'agahita afise atanguye kuronka siko ibi izi ndiko ndabivuga kuko jewe basireka nivugira twe kuri anashare tufise imana ni gakaba cineaste bigira batwima ibiganiro izura nabizi yego siko aba cineaste benshi bahora baduha ibiganiro ariko kubera ariko jewe kumwe je nimereye cyangwa kumwe tumeze kuri anashare izo ni ntahe twama twumva ku bandi abandi makuru yego kubera kandi izi runo n'urukundo siko je sinohura n'umuntu umumesha makuru dusangiye akazi aza akuvuga nabi siko aza kuvuga nabi kandi nanje nkabona neza yuko uko kuntu ari karakuvuga si nabi ahubwo reka kuvuga neza kubera iki uri korakora ikosa nanje kubera gwa rukundo ndagukunda hakorera uwo guma muri iryo kosa ndagerageza yuko ndabikubarira live kugira iryo kosa urivemwo kugira witahura icuri ibi tuko tubivuga kubera tubakunda man kugira ano majambo yabanaka abamesha makuru benshi basigaye bikorera ama content yabo kubera iki barabirutse inyuma ariko mwebwe mwarabimye umwanya kumva yuko mwabimye umwanya namwe bwe nyene bace bareka kubasaba ama content bace bareka kubasaba ibiganiro kubera mwarasaga hiti gatoyi cyane kandi handi mu bahamagare babashigikire nk'iyo habaye ama conference de presse bakareka kuza bagaca bigumira iyo bari bakareka kuza bro kuko mwaramaze kubadeseva ibintu byanyu babizamo gute ntibabiza baze kubashigikira gute mu bintu byanyu yego ke bino bintu ni ibintu dukura cyane inyuma ya industry hanze y'abantu baza babitubarira yego batubabarire cyane ariko abasinaste bacu nabasi kandi n'abantu bafise impano pe bafise impano nziza kandi bazi gukina turabakunda cyane bro reka turangize ngaha dushimira abantu badukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera reka twihanganisha abantu bagwaye nka jewe Imana irababona Imana iratubona asante sana